Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites, turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha. Ijambo twishimikiza: shira ingaruka nziza mu buzima bwawe n'ukuri kwa Kristo. Aho dusoma muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 16. Hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko aribo bazohazwa. Mu Bifilipi igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga ngo Paulo na Timoteyo, abagurano ba Kristo Yesu, turabandikiye abera bose muri Kristo Yesu b'Ifilipi, hamwe n'abazezwa shengero n'abakozi bayo. Ubu buzima bw'Imana buri mu muntu, none ko wavutse ubwa kabiri, werekana Kristo, ubwiza bwiwe n'ubutungane bwiwe. Imana ishaka ko ubwiza bwayo bugaragarira muri wewe. Ijambo ry'Imana rivuga biti: urumuri rwawe nirumurikira imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahimbaze so mu ijuru. Imana yashatse kwisiwe n'ibimenyetso bigaragara by'ubutungane bwayo bubarimo. Yaguhinduye umuntu wayo yihariye. Nuko rero hindura abandi biciye mu butungane bwawe. Isi irashobora kugukengurukira ibikorwa vyiza by'abantu, ariko ubutungane nyakuri buva ku Mana. Ico kimenyetso cy'ubutungane ni ivyamwa vy'ukuri biva mu buzima bushasha muri Kristo. Igihe ubutungane bw'Imana bushizwe muri wewe, buzanana n'inkomezi zo kwama ivyimburwa bihuye n'iyo kamere yawe. Ntugomba kugwana ngo ukore ibitunganye, bizizana nk'ukuntu igiti c'imicungwe cera imicungwe. Umuremyi mushasha muri Kristo akora ibikorwa vy'ivyimburwa bihesha Imana icubahiro, ibikorwa vy'urukundo, ubumwe, isuku, ubuhizi n'amahoro. Mpwemu yari muri wewe agushoboza kugendera mu kuri, mu rukundo no mu butungane. Umutima wawe unezererwa mu ijambo ry'Imana, kandi ibikorwa vyawe birabigaragaza iyo ukoresheje ubwo buzima bushasha. Imana irahimbazwa, kandi izina ryayo rirateye iteka. Turaje mu gice cya kabiri arico isengesho. Nujujwe n'ivyimburwa vy'ubutungane biva kuri Yesu Kristo, kubuhigwe no guhesha icubahiro Imana. Ubuzima bwanje burimwo ubuntu, ubuhizi n'urukundo. Ndavyara ivyamwa bihimbara Data, kandi bigaragaza kamere yiwe muri jewe. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje, kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe, fise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.